Bene wacu bashikanje mukurikirana ibiganiro byacu dutisha kuri runo rubuga rwanyu Akamo Channel, turabaramukije tubifurije amahoro y'Imana. Tumaze gushikiriza ibiganiro bitari bike byaciye hano kandi ababikurikiranye ni benshi cyane byafashije. Turashima abantu bama batwandikira batubwira yuko ibiganiro biriko birabafasha, ariko turashimira cyane abantu babisabikanye n'abandi mu kubitanga hirya no hino kugira ngo nabo bandi bafise ingorane z'amagara yabo, bafise ingorane z'ubugwayi bashobore gufashwa. Uno munsi twabazaniye ikindi kiganiro kidasanzwe. Ndashita kidasanzwe kubera ntitwari bwagikore na rimwe, kandi n'ikiganiro kirimwe ibintu kumbure biza gufasha benshi. Ni kiganiro kijanye n'ibijanye no gutakaza icifuzo hamwe n'ubushobozi mu bijanye n'ivy'amabanga yabubatse. Kino kiganiro twaciyumvire kugikora inyuma yuko turonse amatelefone menshi y'abantu badusaba yuko twogira ico tubafasha kuri ico kibazo, kandi dufatiye ku bijanye n'amagara y'abantu muri rusange no munsi uko vyifashe, iyo ngorane irahari mu bantu ku buryo tudakwiye kubaho ataco tubivugako. Imbere yuko ninjira mu kiganiro mwidonido, nshaka kubanza gutanga impanuro zibiri. Impanuro ya mbere ni ku bantu biyumvira yuko kwiga ibijanye n'ivy'amabanga yabubatse, ibijanye n'ivy'imibonano mpuzabitsina, hamwe no kumenya ingene ibihimba vy'irondoka bimeze n'ingene bikora, bakiyumvira yuko ivyo ari ugucumura, ari ukurenza urugero, ari ugushegura. Abo bantu barihenda cyane, kubera yuko ivyo bihimba vy'irondoka n'uburyo bikora niko Imana yaturemye, kandi nta gihimba na kimwe Imana yaremeye ku muntu umuntu akwiye kuba hatazi ivyaco, atazi na kimwe kuri vyo. Kujya twiga ibijanye n'ikora ry'ibihimba byo mu nda binoza ibifungurwa, appareil digestif, tukiga ibijanye n'ikora ry'imitsi nsozabwenge, système nerveux, tukiga ibijanye n'ikora ry'ibihimba by'ihumekero, système respiratoire. Niko tugomba no kwiga ibijanye n'ivyirondoka, ivy'imibonano mpuzabitsina, kuko ni igikorwa ciza mu gihe gikozwe n'abagifitiye uburenganzira, mu gihe cyo no mu buryo bwiza. Abo rero biyumvira uko mu by'ukuri abantu baracari kure cyane, nibareke kwiyumvira ibintu nk'ivyo, kuko tugeze mu gihe cy'iterambere umuntu wese akwiye kuba afise ubumenyi ku kintu icyo ari cyo cyose kijanye n'ubuzima mu gihe bishoboka. Abakabiri impanuro n'abantu no munsi ku mbuga zitandukanye, ku mateleviziyo atandukanye, mu bitabo, mu audio, ku ma WhatsApp n'ahandi, bariko barigisha ibijanye n'iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, bagafasha abantu mu kubereka ingene vyogenda neza n'ingene bibonera mu munezero, mugo bakabikora mu buryo burengeje urugero, bakoresheje kuvuga amajambo atamenyerewe gukoreshwa, kwambara impuzu zitabereye ku buryo bamwe nk'abakobwa n'abagore muzobabona bageze aho baja kuri ekra ya televiziyo washaka asa n'uwambaye ubusa, mbere agakoresha ibimenyetso nk'aho umenga ari mw'icyo gikorwa nyezina, akibaza ko ariko arafasha abantu. Ivyo biragwiriye uno munsi, kandi abantu benshi bumva babikunze bakabona umengo ni vyiza kuri bo. Mugabo abantu bariko barigisha ivyo muri ubwo buryo ntibariko barafasha ingo, ntibariko barafasha abubatse, nta na kimwe bariko baramarira isi kiretse kwigisha ubusambanyi no kugwiza mu bantu agatima ko kwipfuza, no kugira irari mu bijanye n'ivy'imibonano mpuzabitsina. Ari vya bintu uzosanga baba bakiri bato bataragera kubaka, bamaze kononekara, bamaze kugera kure. Abo bantu rero bariko babikora nabi, ku buryo nosaba ko abantu biyubashe batokurikirana ivyigwa nk'ivyo, ahubwo kurikirana abigisha bigisha ubuhinga n'ubumenyi n'ingaburo ibereye yotuma bubatse banezererwa kandi bakoroherwa muri ico gikorwa. Nivyo twe tugiye kuzokora mu biganiro tuzobashikiriza. Hanyuma rero reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Uno munsi ntituza kubabwira byose, turavuga gusa ibijyanye n'ukuntu icifuzo kijyanye n'ivy'amabanga yabubatse canke imibonano mpuzabitsina kiboneka mu muntu gushika nahagera ahantu kuri ico gikorwa bikagenda neza. Mu bindi biganiro tuzobabwira ibituma bishobora gutuma icyo gikorwa kigenda nabi, hamwe n'ingaburo n'imiti kama abantu bokoresha mu kwivura ku bafise ingorane n'izindi ngwara zitandukanye zifatira mu bihimba vy'irondoka canke zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka, les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Ku muntu wese rero yaremwe, yaba umugabo cyangwa umugore, Imana yamuremanye icyo cyifuzo muri we. Nico gituma n'umwana arashobora kugira ivyumviro nk'ivyo muri we, mugabo ko ataragera mu gihe cyo kubikora, rimwe ntamenye n'ivyo ari byo, biraza bikarengana. Mugo kubakuze
bobo birahambaye kuko baba bageze mu gihe cy'ivyo bikorwa nyirizina. Igihe rero umuntu yaba umuhungu cyangwa umukobwa amaze kurenga mu myaka y'ubwana agashika mu myaka y'ubuyabaga cya gihe bita puberté, mu myaka ya 10, 12, 13 kuduga gushika mu 15, 18, muri ico kiringo niho ibyifuzo nk'ivyo muri we biba byinshi kandi bikagenda bikura. Bigenda gute? Mu bwonko bw'umuntu hariho umugabane wo mu bwikorero bita lobe centrale, hariho uduhimba tubiri duhambaye ako bita hypothalamus hamwe nako bita hypophyse. Uduhimba tubiri dufise igikorwa gikomeye cyo gutanga ivyo bita inkabura mubiri canke les hormones mu gifaransa zituma umubiri muri rusangi ukora neza. Niki gikorwa kijanye n'ivy'imibonano mpuzabitsina gihera mu mutwe. No kuvuga iki? Muri kagahimba ka mbere bita hypothalamus gatanga inkabura mubiri hormone yitwa gonadoliberine. Iyo hormone gonadoliberine imaze gutangwa na hypothalamus ikiza gukabura kandi gahimba bita hypophyse, mu yindi mvugo bita glande pituitaire, kakaca gatanga izindi nkabura mubiri zo mu bwoko bita gonadostimuline. Izo nkabura mubiri zifise amazina y'imfunyafunyo y'icyongereza, imwe bayita LH iyindi FSH. LH mu majambo yose y'icyongereza ni luteinizing hormone canke mu gifaransa hormone de luteinisation. FSH mu cyongereza ni follicle stimulating hormone, mu gifaransa ni hormone de stimulation folliculante. Izo nkabura mubiri zibiri murumva zitwa gonadostimuline. No kuvuga muri iryo jambo harimo gonade hamwe na stimulus. No kuvuga iki? Izo nkabura mubiri zijejwe gukabura canke gusunika ibihimba bitare gonade kugira navyo bikore ibikorwa byavyo. Le gonade ku muhungu ni ibihimba bitare testicule, mu kirundi twovuga amatengatwa canke kumbure n'iyindi mvugo mwokoresha mugabo muravyumva ico nashatse kuvuga. Ku mugore canke ku mukobwa le gonade nitwa duhimba tubiri bita udusabo les ovaires. No kuvuga za nkabura mubiri zitangwa na hypophyse LH na FSH nazisiguye ziza gufasha mu gukabura ivyo bihimba bindi, ku muhungu amatengatwa, ku mukobwa udusabo, kugira ngo natwe tubandanye ibindi bikorwa vyato. Ku muhungu rero iyo izo nkabura mubiri zabonetse izo zitatu, no kuvuga ngo gonadoliberine yatanzwe na hypothalamus, le gonadostimuline ariyo LH na FSH zatanzwe na hypophyse, ku muhungu zishaziza gukabura uduhimba ndemangingo turi mu matestikire yiwe na cyane cyane two mu mugabane bita tube seminifere, tugaca dutanga iyindi nkabura mubiri bita testosterone. Hariho n'izindi mugabo iyo testosterone niyo nkabura mubiri y'ikigabo itangwa n'amatengatwa yiwe iza gukora ibikorwa bihambaye cyane mu bijyanye n'igikorwa cyo guhuza ibitsina. Iyo testosterone yimaze kuboneka na za zindi zihari, icyambere kica kiba hacaba igikorwa bita spermatogenese mu mvugo y'ikiganga, no kuvuga no kubaho canke kuremwa kw'imbuto z'ikigabo bita spermatozoide. Izo nazo zikaca ziza kuvangana n'uruziri rweruka rumeze nk'amata bita sperme ruba rwahinguriwe mu kandi gahimba bita prostate. Hanyuma ubwo ruziro rukaca rubikwa ngaho igihe umugabo agize ivyo bita ejaculation mu gihe cy'igikorwa c'amabanga. Ubwo ruziri nibwo rusohoka rurimo za mbuto, hanyuma bikinjira indani mu mubiri w'umugore bikazoza gutuma habaho irondoka. Ivyo niko vyama bigenda. Hanyuma icyo ni igikorwa cya mbere. Igikorwa cya kabiri ku mugabo, izo nkabura mubiri zabonetse, zimwe zo mu bwonko na zimwe zo mu matestikire nka testosterone nk'akarorero niyo navuze cyane kuko nihambaye. Mu gihe umugabo yinjiye mu gikorwa kijyanye n'amabanga yo guhuza ibitsina, akaja muri bya bihe byo gutegurana, haba biciye ku majambo, gukorakorana n'ibindi bimwe bita caresse ku babizi, ubwonko bwiwe bukamenya ko yinjiye muri icyo gikorwa. Za nkabura mubiri zo mu bwonko zica ziboneka ari nyinshi, zikisuka mu mubiri wiwe, zikaca zikabura ya testosterone itangwa n'amatestikire, nayo ikaciba nyinshi, hanyuma ikaca yirundarunda mu maraso yiwe. Ubwo nyine hypothalamus
ikitanga izindi nkaburamubiri zo mu bwoko bita les neurotransmetteurs. Izo neurotransmetteurs zikora ibikorwa bimeze nko gutuma umubiri haba ibintu bimeze nk'umuyaga nkuba, umuntu akagira ubushuhe, hanyuma amaraso akirukanga n'ingoga agashwara mu bice byose by'umubiri, na cyane cyane akaca ashwara mu mitsi y'igihimba cy'irondoka cy'umugabo ari menshi kandi azananye umuvuduko kubera za nkaburamubiri testosterone na za neurotransmetteurs hari nk'izo bita dopamine, acetylcholine, norepinephrine, zisha zituma amaraso avuragiranira mu mitsi y'igihimba cy'irondoka cy'umugabo, hanyuma ikigahagarara gifise inguvu, akacagira n'ubushake bugwiriye kandi bwinshi bwo gukora icyo gikorwa. Kubera yuko yamaze kugira ubushake bukwiye, kubera izo nkaburamubiri zabaye nyinshi mu maraso, n'amaraso akaba arirukanga mu mubiri cyane, biza gutuma acagira n'ubushobozi n'inguvu zo gukora icyo gikorwa, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ku mukobwa za gonadostimulin LH na FSH nawe ziza gusunika twa duhimba twibona babwira amaovere, hanyuma nayo akaca atanga izindi nkaburamubiri nk'iyo bita estrogene, ni imwe muri nyinshi mugo ikora ibikorwa bihambaye, nk'iyo bita estrogene, iyo bita progesterone, iyo bita ocytocine n'izindi. Izo rero kuri we nawe iyo yinjiye muri cya gikorwa bigenda kwa kundi, ni ukuvuga ngo ubwonko buca busunika za nkaburamubiri nyinshi, gonadoliberine, LH, FSH nazo zigasunika bwa buhimba bwo mu maovere yiwe, bugatanga izo estrogene, progesterone zikaba nyinshi, zikaca zisuka mu maraso nawe, hanyuma zigatuma umubiri we nawe ushuha, akagira ubushuhe bukwiye, ibyo bita excitation, hanyuma bigatuma agira umunezero n'icyifuzo cyo gukora iryo banga, yumva bishaka ku rugero rukwiye. Izo hormone nka estrogene nikiza gutuma gukabura utundi duhimba turi mu gihimba cy'irondoka ciwe bita glande do Bartholin, tugaca tuza gutanga amazi canke uruziri ruba hariya mu gihimba cy'irondoka bita liquide lubrifiant. Ivyo bikaba arivyo biza gutuma ashobora kuba mu ico gikorwa umwanya munini kandi yorohewe. Uko niko bigenda haba ku mugabo haba ku mugore, niko icyifuzo kivuka, biva mu mutwe bigakwegana muri ubwo buryo ndababariye. Navuze muri make kubera ni ibintu birebire, mugabo navuze muri make kumbure yo kumvikana kuri benshi byoroshe. Hanyuma kubera rero ingorane zitandukanye zihari mu magara y'abantu mu buryo tubayeho, abagabo benshi baragira ikibazo cyo kugira ubushobozi buke mu bijyanye n'amabanga y'abubatse. Abahinga mu by'imibonano mpuzabitsina abo bita sexologue berekana yuko umugabo akomeye atakibazo afise ashobora gukora icyo gikorwa afise ingufu zikwiye mu gihimba cyiwe cy'irondoka n'ubushake bukwiye iminota irenga 5, 10, 30, isaha n'inusu gushika no ku masaha 2 cyangwa arenga, agifise ingufu zikwiye, igihimba cyiwe cy'irondoka kitarangwa naho byo kika kikagwa kikavyuka mu mwanya muto hanyuma kabandanya. Ivyo niko bimeze, kandi ubushakashatsi bwarabyerekanye mu buryo butomoye neza. Ariko uno munsi hari abagabo benshi cyane bafite ingorane yuko batakaje ubushobozi ku rugero rudasanzwe, ku buryo bamwe bari ku rwego bita impuissance sexuelle, no kuvuga ngo basa nkaho bamaze gutakaza icyifuzo burundu. Abo ni babandi ashobora kumara n'indwi 2 cyangwa ukwezi kandi yubatse, icyo cyifuzo kitaje muri we atabushake yigeze agira, n'umudamu wiwe akumva atomugora, niyo amugoye naho amusaba yuko bakora ibyo bikorwa akumva agoberewe cyane, hanyuma agerageza kinanata mu munota umwe cyangwa bakiri ko bategurana igihimba cyiwe kikagwa bikanka, akabura icyo akora n'icyo areka. Abo rero barahari bageze ku rugero twokwita yuko ari aba impuissant. Hari n'abandi bafite icyifuzo kandi bagerageza gukora mugabo mu mwanya muto nk'umunota, amasegonde cyangwa iminota 2, ubwo nyine intanga zikaba zisohotse ejaculation, kandi ntasubire kongera kuronka ingufu zo kubandanya n'ingoga, ivyo biyita ejaculation precoce. Hari n'abandi ashobora kwinanata akamara iminota 5, 6 cyangwa irenga mugabo atanga uvuzi zikuye afise n'ubushaka atabwo, umengo ni ibintu ahambira, ntiyumva umunezero wavyo, akabona umenga ahubwo ariko akora ibintu atabona neza, atabona n'akamaro kavyo, agapfa guheza, yaheza akabona umengo araruhubutse ibyari bimugoye. Ivyo biyita baisse de la libido, no kuvuga
uwo ntiyatakaje icyifuzo burundu nka wa wundi ari impuisa mugabo cyaragabanutse ku rugero rukomeye mbese de la libido. Ivyo ni ibibazo abantu benshi bafise uno munsi mu ngo zitandukanye. Hari n'abantu mbere basigaye batinya gutaha canke batinya no kubaka kuri ivyo bibazo byabaye byinshi. Ku badame benshi nabone baragira ikibazo cyuko batakaza icyifuzo n'umunezero ujanye n'ivy'igikorwa cy'iryo banga, ivyo bita frigidite. Abandi nabo baragira ikibazo cyuko twaduhimba two mu gihimba cirondoka bita glande de Bartholin dutanga rwa ruziri ruba mu gihimba cirondoka rubura, hanyuma akagira ibibazo byo kuma cyane, ivyo bita sécheresse vaginale canke trouble de la lubrification vaginale, gushika naho mu gihe cy'icyo gikorwa yumva atabishaka, yumva umengo nawe ntavyakeneye, hanyuma kubera yuko indani aba yumye cyane agira ibibazo byo kubabara gose muri icyo gikorwa, ivyo bita dyspareunie, gushika ntashobora no gukomereka, bishobora kumuvyarira mbere n'indwara zindi nk'ama infection n'ibindi. Ivyo bibazo rero benshi barabifise. Bamwe rero babanye umwe bimeze neza atakibazo afise, uwundi afise ikibazo. Uwadafise ikibazo kubera mugenzi batakimunezereza ntibaba gihuza, ntibaba kiyumva namwo, kiretse arabakirisu bazi kwihangana. Bamwe mbere umwe acahitamo kwigira mu gahinga kurondera uwo munezereza n'uwo mufasha kubera mugenzi we byacanganye. Abandi nabo bamaze igihe kinini bagenda hirya no hino mu baganga, hariho n'abarenga bakaja mu bapfumu bibaza ngo n'uburozi kugira barondera umuti n'uburyo boke muri icyo kibazo. Mwese rero mufise izo ngorane turabatumiye mu kiganiro cy'ubutaha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzobabwira bituma habaho icyo kibazo haba ku mugabo cyangwa ku mugore, kubera ivyo bintu ni ibintu bizwi kandi byashyizwe ahabona n'ubuhinga n'ubushakashatsi. Ntimwibaze ngo ni ibintu bitazwi cyangwa umuntu adafise ingene yo bivura. Oya, tuzobereka ibituma bishingiye ku buryo tubayeho mu byo dufungura n'ibindi, kandi tuzobereka n'ingene dushobora gukemura icyo kibazo dukoresheje imiti kama n'ingaburo Imana yaduhaye, mugabo mu buryo bw'ubuhinga umuntu akoroherwa bikagenda neza. Turabatumiye rero no munsi tugarukirije ngaha mu kwerekana ingene iki cyifuzo kibaho kuri bose hamwe n'ingorane abantu bafise. Ubutaha tuzobabwira ivyo tubabwiye by'ibituma hamwe n'uburyo twovura iyo ngorane. Murakoze, mugira amagara meza n'umunsi mwiza.